kwa Francine nkora filme sinakimugani fanira filme yanyu mwayisengeka filme tugiye kwerekana umunsi yitwa Data akaba ari filme y'urukurikirane ifite ama episode menshi. None Data bishaka gusigura iki majambo? Data turazi ko ari ijambo ry'ikirundi risobanura papa umuvyeyi bari umuvyeyi. Rero ni filme bazoshobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'abavyeyi n'ibibondo. Ubutazi ko mutari bashasha muri bino bikino mbega bamaze kubona ingaruka niyihe mu mubano hari ibyahindutse kumbure mwamara hano? Ibyahindutse ni byinshi cyane nayo mpamvu twabandenje dukomeza kugira gutanga ubutumwa ducishije mu mareresi kandi tukagerageza no kurondera ubutumwa nyine abantu benshi badukunze no kuvuga ko aricyo gituma iyi resi yitwa Data yashoboye kuboneka. Yego mbega ubona kenshi ntambamye kenshi muhura n'izihe muri ibyo? Intambamye n'amafaranga no kuba hariho abarundi batarabitahura yuko gukora filime ko ari umwuga bakaba no kumenga tuko dukina utugenegene niyo ntambamye igihari ariko turashima Imana aho bigenze. Yego hari amafilime menshi amaze gukinwa mbega akabijya muri inaka? Akabijya muri iyi ni kubera ko tumaze igihe kinini turiko turakora n'ibyo ariko ubunyi novuga ko iyi tuyikoze twari twabanje kuraba ati twineguye kwanza mu byo twakoze muri kahise tukinegura tukavuga ati reka dukore ikizure kurusha ibyaheze. Yego hariho ubwo bwishi bafise impano mugabo bafise ubwoba kumbure byaye n'uburyo bagira ati eske ushika hajya gute wo babayikaho? Impano iyo ufise yikoresha kubera ko nta kintu na kimwe uzokora ngo ubure intambamyi izokubuza gushika kwihangiro ryawe ari naco gituma icyo novuga yuko ari nk'umugwi ariko ni kampani yacu yitwa Twafa. Ikivugo cyacu ni kumenagura inzitizi zose zotubuza gushika kwihangiro ryacu. Ibyo rero tubwira muri make iyo filime kiyigize majambo makeya nk'akarizime gato cyane ikindo nyamukuru kiri. Icyumviro nyamukuru ni mbega Data ninde papa ninde muvyeyi. Abarundi barakunda kuvuga ngo umwana ni w'igihugu. Rero muri iyo resi tuzoshobora kumenya gute umwana n'uw'igihugu cyangwa n'uwamuvyaye nyene cyangwa n'uw'igihugu cyangwa n'uw'umuryango. Mbega ubona biciye ku mafilime umuntu yashaka kwibeshaho kakaba nk'akazi cyane rwose nanjye nivyo bidutunze n'umuryango wacu nta kindi kintu dukora uretse amareresi. Wewe mwatwemeza rero kugaruka gushaka kugira ati tsoronka amakazi yatwogira nka kugera mwibaza kugaruka gushaka gukina amafilime ugashaka kwibeshaho? Ego nivyo nyene nari nishuye birashoboka yuko ugakora ireresi bakabaho nkuko natwe turabayeho ariko birasaba kwihangana kuko si bya bintu uvuga ngo ngombe muri uyu munsi ejo nsarura ndonka amafaranga. Birasaba igihe kinini kandi si byo bintu uvuga ngo ngombe ndonke menshi yihuse. Birasaba kwihangana no kugenda gahoro hama Imana igahezagira ko Imana nyene niyo yasezeranye yuko izohezagira kuba by'intoki zacu aho gukora filime n'akazi. Mbega mbona kazoza igihugu muterera iki? Duterera kubwira ugwaruka gukora no gukunda igihugu. Murakoze cyane. Nkacamurikiza n'uwakinye ari Papa Alasia umutama twemera cyane abikora neza. Nkacamurikiza Smash Orara kazi azindini nka 15 ubu nyana wose tuzaturajara kugira mvugire. Arakurikira Fiko cyane na Angie ni Miss wacu Njinji iyo tunarajyankarangije bamwita Junior na Marene wanje na Deje n'umukinnyi mwiza murabizi avuga icongereza yishima mugabo. DJ Sef nawe n'umukinnyi mwiza cyane mutobana muri Data na Konzi muri Di Constance na Anita
ubu murazi ko akunda gukina ateranye mugazi kwa meza arona gogo n'umusore aharawe kino gihe cyane yitwa Mr. Khan Mama Samantha nubwo waje sheri urera kinarizamu arateranye abantu bagize iyo seri yacu yitwa Data nukuri ni filime nziza ko muzokunda kandi muzokuramo ibintu byinshi ako kandi yifuriza yuko bino mani wote wote yao witwenga kweli wote mani tazamuri abende bakanye cyekuje kubona dati wanje bamutinyi muramutse ngana ndandi ni sawa muremere no guhaguruka musimane nawe ego muremere no guhaguruka shema giheko muremere no guhaguruka okay tubaye kaze kana okay muri ngaha dufite ikiganiro gitoya kugira ngo dushe kuganira ku byerekeye filime no ku byerekeye abadamu muri rusange ariko hola my people hola inyuma muranyumva hola abantu b'inyuma reka bipresente reka duhere hariya ko wambaye vera n'agashako hejuru kugira dukoreshe umwanya ndabaramukije nitwa Sandrine Nizigiyimana umwanditsi n'umukinnyi w'amasinema Fanny Lavine twarakinyane akiri akabebe agitangura amafilme hanyuma ndubatse ndi umukenyezi yubatse n'Ukristo arafise abana ibindi ndarongoye televiziyo ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi yitwa Woman TV y'abakenyezi kandi nkarongora ishyirahamwe ryitwa Wise Woman itegura amafestivale y'abakenyezi abakunzi bakana amahoro aryohewe kuba hano hantu ndi ayafana ni mama wabo cyane mama wabo vuga ego ntuzosubire amen fari umwana wanje urabyemeye byose oya simvuge byinshi nitwa Duimana Sandrine benshi bati kuri Kamikazi ndi hano nk'umukinnyi wa filime Kristo ego amen ego nambaye umusika wakoze urumva ndi hano nk'umukinnyi wa filime okay ego yeah amahoro yangu ni sawa umeze neza nitwa Aline Ndayishimiye mbona ibintu byinshi cyane ugaragaza ko uza kuvuga bikeya cyane ubwira umwanya uze kumera neza cyane ndi umujournaliste icyo cya mbere kandi nshima nezerewe sigumiriye apana na furaya bise media itanditswe uyu ni warongoye ama TV online yose mu Burundi murashiye kumwitura murumva ko turi kumwe n'abadamu b'injyamunyu nico gituma twabashyize ngabwira ngo bashire kuba partager kimwe dukoresheje umwanya mutoye duhere kuri Kamikazi abantu benshi iyo babonye umudamu ari karagaragara cyane ku ma réseaux sociaux canke ari karakina filme canke ari karagira ibintu bitandukanye n'ivyo bamubona nk'umugore w'ikinani wewe byo bavyarigeze kugushikira mu gutangura kariyeri yawe novuga oyaha kubera nari mu maboko y'abakozi b'Imana kandi ibintu twabisohora biciye mu ishengero rero wasanga atabirebire ego usanga atabirebire nta kavuyo kenshi byarimo mpora numva abantu benshi bavuga ngo abadamu bajya gukina filime cyangwa abakobwa kugira ngo baronke abagabo ujye wowe wamukuriye kubera wari kurakina filime umugabo wanjye wamukuriye aho namukuye yego ntaranabaho
imana yari yaramuteguye. Ryari isezerano. Niyo ntakine yari kuza none sivyo. Ego. Okay, madam hariya mbega ni kihe kintu cyagushikiye uri kuratangura kariyeri kifuza kubiheba ukavuga uti bino bintu numva no bihagarika? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Cyanshikiye ndiko ndakora ibi bintu nuko abantu batararaba sinema nanditse cyangwa nakinye barambwira sa urakina filime nta n'isoni wumva, isoni ziki. Haca ndabaha basi link baraba ibyo nkina kubera nanjye ndi umukristo. Ikindi kintu cyangoye cyane ni fisi imbanyi nkaba mfise amasene nkina bisaba ko nsimba hejuru cyane. Yari catastrophe. Ikindi cyangoye cyane ni ikintu cy'uburyo. Fanarabizi too much. Umva inzara yaratwica turi muri tunaje kubera nta mahera menshi twari dufise, abakinyi nabo mu kurya mubabona uko barajya cyane gose muri tunare bajya barafungura arime nk'amasato. Ico rero cyaratugora kubera taba dufise uburyo bwinshi ngo tubahaze ukatusanga tuko turahura n'ibibazo tugashobora gutorera umuti. Ni nk'ivyo ibintu nk'ivyo. Kenshi iyo umuntu ariko arakora ibi bintu byo entertainment usanga utashe amasaha yitereye. Byashobotse gute kugira ngo ushika hushitse? Sinzi umuntu yambwiye ngo wahora mu kihe gihugu? Ntiwahora hafi? Okay, ibyo tubireke. Bishika gute kugira ngo umuntu agere kuri iyo level umudamu umugabo akamureka akagenda? Sinzi ko muramugenda mujanye uko kukwizera biva kuki? Bigenda gute kugira ngo umuntu ashike kukwizera gutyo? Mu diaspora aba mu Burundi no muri Amerika, nagomba kukubaza eske bino bintu bya filme canke kuririmba umuntu byoshobora kumubeshaho? Ego. Gute? Burya hajya hanze y'umuhamagaro nta buzima. Jewe ndafise impano yo kuririmba nkagira n'impano yo gukina filme. Ariko inyuma y'ivyo nibyo turakora ubundi buzima, turagenda mu makampani nka tuge tuba hanze, turagenda gukora tugahiga amafaranga. Kugira bikubesheho bisaba kwanza ubanze ubireme, ubanze ubigaburire. Nibishobora kukubeshaho utarabiha, utarabivomera. Jewe ubu nobeshwaho n'impano yanje, ariko narabanje gukora ndayigaburira, ndagenda aho byasaba kurima nkarima, aho byasaba kugenda gusenya nkasenya kugira ngo ejo nze niyubake. Sandrine, ni gute umuntu yoguma ari umustar akagumana cacubahiro ciwe? Ego. Urakoze cyane. Umuntu birashoboka ko aguma ari cyamamare kandi n'icubahiro ciwe agifise, surtout abantu baba mama n'abakobwa. Abantu benshi baracira imanza abantu bari muri ari sinema canke kuririmba, baracira imanza abakobwa n'abamama babirimo. Muga kugira abo bacira imanza nuko hariho bamwe batoba, hari abafise ingeso mbi bitwara nabi, bikaca bituma abantu babageneraliza. Mugabo hariho n'abandi bamama n'abakobwa ngaha barimwo. Yes. Na mama lao ariko twari dukwiye kumukomera amashi menshi cyane, aheruka kwibaruka. Mugabo urabona ngo uru filme yadutayemo. Bisaba gusenga cyane d'abord. Buri umuntu asenga cyane aca bugufi, kandi bigasaba kuba ufise ubwenge. Ibi bintu nta muntu adafise ubwenge abikora. Ni umukenyezi wise woman. Ni umukenyezi w'ubwenge. Bisaba kuba ufise ubwenge kugira ukora ibi bintu. Kubera ibi bintu aba bantu tuba abakinyi b'amafilme cyangwa abantu bandika ni nk'abigisha. Abantu bafise amashira hamwe afashe imfuvyi, afashe abapfakazi, cyane ni nk'aba ba pastor bafashe imitima y'abantu bari mu depression, bagize iki, bari mu vyaha, bakabafasha bakavayo hanyuma bakagira amahoro. Filme rero uri kurayikora neza, n'umugisha w'Imana uraza. Je ndafise imigisha myinshi nakwiye muri filme kubera nitwaye neza. N'umugabo wanje ari hagera wayi ngujya nahagara
nahagarare umugabo wiwe nahagarare tumurara ariko niba mu ntware ego nabuze bagare bagoye n'umuseri wanje ego ndamushimiye cyane arashigikira cyane iyo banza gukina canke mbaho aguma mpingumu n'imigere n'iki sinumva ko vyonyorohera ariko arashigikira cyane mu mpano zanje nyenyeri yanje ntiyaje ngo ayizimye hari abamama abafasha abagabo babo inyenyeri zabo bazizimya ugasanga yarashushe cyane ari umwigeme afise amatara fiziki mugamaze kubaka byose vyenkuru ariko reka tubashimire aba bagabo vraiment abagabo b'abarundi bafata neza abagore babo inyenyeri zabo bakazireka zikaguma zaka nawe urimo baguha amashi mumpera amashi murakoze n'ibyo novuga dusa nawe ariko bararangiza kubera ko ndabona ko abarimvyi bashushe birakomeye ni gute wohanura umuntu agomba kwinjira muri yo kariyeri ariko abari mu ruhande rwiwe bamwankira ugasanga ni umuje ariko abavyeyi baramwankira cyangwa ugasanga ni umudamu umugabo we baramwankira iyo muntu abantu bose baramwankira umugabo baramwankira abo babana baramwankira iyo murafite ibibazo byinshi ikintu cya mbere no muterera nk'impanuro umuntu wese afite icyo Imana yamuremeye iyo ibintu bitari ko birakunda ako kanya naba mvuga ngo iyo umuryango wugaye ntutumwanya uguma urondera ibintu byinshi byo kugura kugira iki urashobora gufata umwanya ugasenga kubera amasengesho je ndi muri kimwe ndizera yuko amasengesho arugura imiryango yugaye duhamagarirwa Bible byamagara umugore duhamagarirwa kububaha kugira soumission totale nivyo bibiri duhamagara kandi nibazi ko ariyo plan y'Imana yagutse rero nibaze ko bitarashika ngo ashobore gushika kuri gorogeza gutahura fata umwanya umusengera hanyuma uko uzogenda urasenga nawe witwara neza ari abagore benshi basenga mugabo inyuma yabo ndacavuga double side bafise imyitwari itameze neza nakurazo nka courage kugushigikira muge nawe utameze neza hamiki naco prove you can make it mwereke ko bishoboye ushobora kubikora hari gihe ari umurava ngo genda shaka gukora ibishike kure mugabo akaba ari wa mugore aryama kuva mu gitondo akabyuka ikindi gitondo none donc no murabona ko profite na kameme kubera ibyo ukuravuga bitandukanye n'ubuzima ubayemo uraberekane ko bishobora hanyuma nawe azokwisanga yagushigikiye ngo you can start at home bashobora muramuhira kandi ibyo kenshi birankoraja abagabo je mugabo wanje ni birebire byatangwe nange atabitahura kubera aratekereje gose sana mugabo amaze kubona muhira mvuga ati nta cyo nasho gukora handika dekorenga muri sari wanje ndakira desordre munzu arambwira mayo genda rero kubera iki yabonye you can make it ashaka kugura igitoro hanyuma twari kumwe n'umugenzi tw'umurimo w'Imana dusanzwe tubana hariya aho hiyo gatoya nawe nyene akantu gatoya yari yateguye we warasivye ariko ejo mu gitondo aho bukera ndaguha nimero yiwe azokumbere Emilio Sensa tugura igitoro apana birebe kwako Fani ni gitoro nasikia gitoro amen hanyuma wihangane twakoze uko tungana ibikorwa byinshi iyo biza gukunda twakora ibirenge yaho hanyuma tugutera intege kure cyane niho ndakwifuriza Fani niho ndakwifuriza isi irakuzi amahanga arakuzi genda wamwe ivyamwa Fani wamwe ivyamwa amena kandi urukundo ruganze ibyo uzokwereka Sandrine nibyo nawe azokwereka abandi ba icete gisomeka batugiye amajambo menshi ngo bakinyi ba filime ngo bababona eka none Jesse nkijijwe none si umukinyi wa filime Fani ba cyangwa
nisomeka hanyuma dufatanye ibiganza dukora umurimo w'Imana neza. Hanyuma mama Yesu ariko arazana ya gift mugabo ntuyungurure ndabigusabye uze kuyungururira muhira. Mama Yesu nawe nyene dukora umurimo w'Imana ari muri kino gihugu muri kino gihe asanzwe aba muri Amerika ariko nawe uno munsi yifuje gushika hano niyo ngenda atavutse. Ndabaramukije mwese ndabavumiriye ndaryohewe kubona abantu nk'aba mukoraniye hamwe kuko hari akaje tubona rero numva ryohewe cyane kuba natewe iteka kuza gushikira bandi twaje kuraba turi hariya ariko uno munsi turababonye muri Amerika USA niwo kwa Trump ariko Imana iteka bamwiki kibanza haba nagira umuntu kumushigikira mutere imbere Yesu abamugisha. Amen amen. Arakoze cyane muraryohewe abo muri Amerika tukaba tubaherezagiza ikirundi muba mwikumbuye kabona tuno dufite hakaba ari ubundi yihuta turiko turihuta tugenda karibu cyane ariko batanze uburyo bwabo ibihumbi 100 kino gihe byose ko kuyikura ariko abantu benshi bavuze amatike ya 100,000 ya 50,000 nta na kabroshete mwariyemo ukuri Imana bahetegura cyane mwakoze kudushigikira hari abaje amatike yabo baruko baraza mwavuye kure n'ukuri Imana bakunze cyane ndabakunda kandi mukomeze kunsengera uyu murimo nanjye nisanze ndawukunda naho nagenda aronka ibintu by'intege ariko niyo ariko ndakora naho mba no kumenga nangwaye yego ukirinda